Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye n'ivyo ndabipfurije. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona nasanzwe ndabatunganiza nkongera nkabashikiza kino kiganiro igitondo gishasha gisanzwe gicishwa kuri Ntamvu Idaheta TV ku mbuga ngurukana bumenyi zose dukorerako za YouTube, Facebook, WhatsApp page, aho tuba dutumbereye kuganira namwe ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba, ritubere ijambo ryo kuzirikana ko ritubere ijambo ry'umunsi. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha abonekana mu cete ca Yakobo. Cete ca Yakobo dusoma mu gice ca mbere, duce dusoma ku murongo wa 12 wo muri ico gice ca mbere. Turaba amajambo ahari. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibyo kwihanganira ibigerageza. Umurongo umwe wonyene uvuga ngo hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo nizera yuko kumbura ngira ngo abatari bake mumaze kuyasoma, mumaze kuyasomerwa, mumaze kuyumva, atari mashasha. Aya majambo atubwira ngo ivyerekeye ukwihanganira ibigerageza cyangwa se ibigerageza. Sinzi kumburenga ngo bivana n'akatuzo umuntu yoba ashizeko akariko, ariko ibigerageza umuntu mbere Yesu yavuze ngo ibigerageza abantu bizobura kuza, ngo ariko haragowe umuntu abizana. Murumva rero yuko ibigerageza abantu byama bihari. Abantu nawe yavuze ngo ahari abantu hama uruntu. Rero nzanywe no kubasangiza cyangwa se kubatekerera iri jambo ryo kwihanganira ibigerageza. Imana yacu nidutabare. Aya majambo ntiyoroshe, aya majambo aragumye. Si amajambo novuga ngo hariho umuntu yokwigira umuhinga cane kuri yo, kuko amagerageza icyo twakwita ngo na tentation ni ibintu binovuga ngo umwe wese ashobora kureagisa, ashobora kwifata uku canke ukundi bivanye n'igeragezwa kandi bivanye n'umuntu. Ni ukuvuga ngo ico jewe nshobora kwita ikintu giteye ubwoba gikomeye gihambaye gishobora kuba kuri wewe ari gisanzwe bivanye n'ingene wewe novuga ngo umubiri wawe ucakiriye, mu mutwe hawe hacakiriye, novuga ngo ingene ubwonko bwawe bugize bucakiriye, bivanye kandi n'ivyo umaze gucamwo, bivanye n'intambara umaze kugwana. Kuko umuntu wese yihangana bivanye n'ivyo amaze gucamwo, kuko hari igihe ahura n'ikintu akavuga ngo jewe maze guhura n'ibisumbibi, iki sinoba nkitega ubwoba naco. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo uko bigenda kose igeragezwa ryama rigeragezwa, ibigerageza vyama ari ibigerageza. Imana yacu nidutabare. Kandi ibigerageza umuntu biba bitumbereye kumukura ku ntumbero yari asanzwe afise, biba bifise intumbero yo kumutesha inzira y'ahantu yari karaja, biba bifise intumbero yo kumuhungabaniriza umutekano, biba bifise intumbero yo kumugwisha. Ibigerageza iyo bija hose, uko vyokwitwa kose, uko vyongana kose, ubushobozi vyoba bifise bwose uko bwoba bungana, biba bifise intumbero yo kubuza umuntu ivyo yarimwo, yo gutesha umuntu inzira, yo kumugwisha, yo kumubabaza, yo kumukomeretsa, yo kumucanishamwo na mugenzi we cyangwa n'abagenzi we, yo kumuteranya. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha ijambo ry'Imana uyu Yakobo yanditse aha, bivugwa yuko Yakobo yandikiye navuga ngo bene data, Abisirayeli, Abayuda, Abaheburayo, munyemere mvuge gutyo kumbure, bari mu mageragezwa, bari mu ngorane. Murazi kiriya gihe cy'inyuma y'imyaka ya za 70, Yesu amaze kuduga mu ijuru. Inyuma ya Yesu nko mu mwaka wa 70, murazi ko Yerusalemu hasambuwe. Murazi ko hakurikiye kumbure ngira ngo abamaze gukurikirana ayo makuru, hakurikiye uruhamo, hakurikiye persecution, hahamwa abitirirwa izina rya Yesu,
binatuma bashwiragira baja mu bihugu bitandukanye, ntibaba bakiri hamwe na hamwe. Mbere novuga ngo intumbero y'ukungene boshikana ubutumwa bwiza mu bihugu vyinshi iba irashitsweko, kubera yuko bo wamengo basezeraniwe ko Yesu agiye kuzoca agaruka kubatora. Ntibashaka kuvana maze ko basangira ivyabo ngo bagasangirira hamwe, maze cagiye ca Ananiya na Safira ingene ngo habaho kugurisha ivyabo, bakagurisha itongo, bakagurisha parcelle, bakagurisha ivyabo, ngo bakaza ngo bakabisangirira hamwe. Imana yacu nidutabare. Rero yandikira bano bene data bibonekana ko bari mu bibazo, bibonekana ko nabo bari mu mageragezwa, bari bafise nabo ivyo tuma bagirane, ivyo tuma babwirwa ijambo nk'iri ryo kwihanganira amageragezwa. Imana yacu nidutabara. Iri jambo rero ridusaba ngo twihanganire amageragezwa, ngo kuko hahirwa uwīhāngānira amageragezwa canke ibimugerageza, ngo kuko niyamara kurama. Vyumvikana ngo niyamara kunovuga ngo gusurmonta vyose, kurengana vyose, kunesha vyose, niyamara kurama bigomba kuvuga ngo ni nk'umusirikare ari muri formation, hanyuma bakamuforma ama exercice yose bashaka kumuforma, hanyuma amaze kuyarengana, amaze kuyashobora, amaze novuga ngo gutsinda ama examen, dufate nk'umunyeshuri amaze gutsinda ama examen yose, amaze gutora ama examen yose, amaze gukora ibizami ama examen, ibibazo vyose vyategekanijwe kuri urwo rwego, ngo uyo muntu ngo niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, kandi ico gitsibo naco ni igitsibo Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo ngenzwa no kuvuga ngo rero bwa bundi Imana yarateguye impera, ingero, impembo izogerera abayikunda, kandi abayikunda nabo ukwikunda kwabo kubonekera ku rugero cyangwa se kugupimirwa, gushigwa ku munzani n'ibigeragezo. Hanyuma iyo habaye kwihanganira no kunesha no gusurmonta no kurengera no kurengana no gutsinda ivyo bigerageza abayikunda, kuko ibibagerageza nk'uko amaze kuvuga biba biriko bibarondera ko kubatesha imigenderanire myiza bafitaniye n'Imana, biba bibarondera ngo bibakure ku Mana, biba bibarondera ngo bibagwishe, bibakure ku Mana, bibigize kure y'Imana. Rero ngo Imana yarateguye igitsibo c'ubugingo izoha abantu bihanganira, cyangwa abantu bazoba ico gihe bihanganiye ibintu vyose vyazanywe no kubagerageza, ngo bibakure ku Mana, bibatere kwihakana Imana, bibatere kuyivako, bibatere kuyitera akagere, bibatere kuyihemukira. Abantu bazoba ngo barihanganiye ivyo vyose barateguriwe igitsibo c'ubugingo. Imana yacu nidutabara. None rero wowe ukurikiranye kino kiganiro, nawe uri mu bantu Imana igomba kuzoha ico gitsibo, uri mu bantu bakwiye kuzoronka impera, ingero itagabanije izohabwa bihanganye. Ariko birashoboka yuko hari amageragezwa urimo, birashoboka yuko hari intambara urimo, birashoboka yuko hari ibiriko biragukwega ngo bigukure ku Mana, birashoboka yuko hari ibiriko biraguteranya n'Imana, birashoboka yuko hari ibiriko biragomba yuko widodomba, ukiganyira, ukihebura, ukangaza umutima. Kumwe Yobu yabwirwa ngo tuka Imana upfe uveho. Uracabananije kwa kwihangana kwawe, kwa kugororoka kwawe? Mbega hari ikindi kizigizigi wowe ugifise ku Mana yakuretse ngo uhure n'ibyo bibazo byose? Gomba utuka Imana hanyuma upfe uveho, kuko uyu mugore wiwe yarazi ngo uko kuntu amwoheje niyatuka Imana akayirogotako Imana icimwica. Ariko hari n'igihe yari gutuka Imana hanyuma ntapfe ngo aveho. Imana yacu nidutabare. None rero
nawe ukurikiranye kino kiganiro birashoboka yuko ufise intambara, ufise ibibazo, ufise amageragezwa, ufise abakugwanya, ufise novuga ngo ibibazo vyinshi vy'amagara make, ubukene, uruhamo n'ibindi vyose kumbone mu bantu bakubaniye nabi, ugasanga urarenganywa, ugasanga urasuzugurwa, ugasanga uratukwa, ugasanga ubwirwa amajambo aya canke ariya. Ivyo vyose ubona bigomba kugutesha intumbero y'agakiza no kubaha Imana, nivyo ijambo ry'Imana bigusaba kwihanganira. Birashoboka yuko urongoye abantu, mugabo abo urongoye bakakubera ibigaba, bakakubera abana b'ivyanke, bakakubera novuga ngo ihwa ricumita, bakakubera ikimungu mu magufa. Birashoboka yuko abo wagiriye neza, abo watabaye bageze ku mfiro aribo baguhindukiriye, akaba aribo bariko barakuremenaniza. Birashoboka yuko aho wakoze iciza ariho hariko harazanana ikibi, kandi ikibi kibishe gishobora no kuguhitana umwanya uwo ari wo wose. Ariko mugabo iri jambo ry'Imana rigusaba ngo pemporte ibyo duhura nabyo nta catugerageje tudakwiye kwihanganira, asangwa dushaka impera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha none n'ano majambo, nibuka iri jambo gihe kimwe nigeze kurisangira n'abantu. Abo bantu barababanyi, yari couple. Hanyuma rero uyo mushinga ntahe yaragwaye iyo ngwara, yari ingwara ya prostate. Yaragwaye kandi yararenje kuko yaramaze igihe kitari gito, kandi yari yaragiye mu bitaro bitari bike. Hanyuma ngaha mu gisagara ca Bujumbura arabura umuganga yomuvura iyo ngwara. Aramubwira ati wewe umuganga yokubaga uzomuronka mu bitaro kanaka. Ivyo bitaro agiye asanga nyamuntu ni umuganga w'umuzungu, ni umutaliyani umengo. Hanyuma bamubwira ngo ntari ino, biba ngombwa yuko aba aravundiye mu nzu kugeza igihe hazozira uyu muganga ashoboye kubaga iyo ngwara. Hanyuma rero nibuka yuko ntivyari vyoroshe, bivanye n'igihe kirekire yaragwaye, amahera yari amaze gusesagura. Murazi ko kumbure abatabizi, uwugwaye iyo ngwara aba afise isonde, ko ntibiba bikunda yuko aja ku mwanda mutoya ubusohokera muri ya sonde. Rero hari igihe vyashika kigacomoka, icomotse rero baba ruguru ahantu muri interiere ata modoka ataki, vyaje bisaba ko acafata moto imumanukana vyihuta mu bitaro kumbure kugira ngo bamusubize muri iyo sonde, kuko batayimusubijemo urumva nyene ni ikibazo. Umuntu umwanda mutoya umugumyemwo udasohoka, muravyumva nyene namwe. Rero vyari bibageze ahantu. Hanyuma rero ndagenda mwana mutoya nyene, ariko mugabo kubera ko twasengana ndavuga nti simba yuko nyine atajambo ndababwiye, numvira ijambo niryo rinjemwo. Mugabo sinarinzi yuko bageze igihe umengo bosubiranamwo. Uwo mukenyezi vyamunaniye kwihanganira, yumva nyene yotakomoka, yumva umengo ikaye ivyo ivy'agakiza wakumengo nyene sinzi nyene ukwihangana n'ukwizera kwagabanutse. Ariko nyamushinga ntahe wewe yaragumije kwizera, kandi ariwe yarababaye mu bababajwe n'iyo misonga n'iyo ndwara. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ndabasomera n'amajambo ndababwira rero burya iri jambo rivuga kwihanganira amageragezwa, kwihanganira ibibazo. Kandi iri jambo ndaribabwiye nk'amajambo nyine, nk'indome zonyine zigaragara, nta kintu cobamarira, nta kintu covamwo. Ariko Imana inkundiye aya majambo ikayaherekeza, ikayashiramwo ubushobozi bwayo, mukayumva afise imbaraga. Aya majambo yoshobora kubasubizamwo intege, kubasubizamwo ivyizigiro, kuko ico gihe yocaba nk'umuti muri bino bibazo, muri bino bihe bigoye murimwo. Hanyuma igifasha umuntu n'ubwo bushobozi buba buri muri ayo majambo. Nayo jewe ndababwiye uko nyene, nanje noba mfise ibindi bingerageza, kumbure ugasanga hagera igihe ndambigwa, haragera igihe nanje nihebura. Ariko mugabo aya majambo Imana ije ikayaza ikazanana nayo, ikaba muri aya majambo hagati. Vyokunda yuko aza ameze nka anestesi,
hanyuma iyo anesitezi igatuma mudasubira kumva ububabare, uburemere, novuga ngo n'ubushobozi bwa bino bigerageze muri Imana kandi dutabare. Ntango rero kuvuga uko nayo numva nyine byaba bije muri jewe, ndavuga. Hanyuma rero hageze ko ngenda mvayo, aho nari nagiye kubasuhuza, wa mutama aca arampamagara aranyongorera hengera mu kibagiye handi tunukurirwa mukozi w'Imana. Aha burya ivyo byose wavuze wamengo wari wabonye ibibazo bihari. Aha burya ndazi yuko yumvise ko Imana ivuze, kuko nyina w'abana bimeze kunuku ahubwo nije mpindukira nkamuremesha, mugabo kwizera no kwihangana byamunaniye. Imana yacu dutabare. Kumbe rero jewe naho ntari nzi neza ibyo ndiko ndavuga yuko ari byo nyene bihari, kumbe aho hantu iryo jambo ryari ryaje hageze. Imana yacu dutabare. None rero bene data, ni rino jambo kandi ukwihangana nta wigira ngo n'umuhinga, kuko ubuhinga bw'umuntu mu kwihanganira ikigeragezo canke ikimugerageza buboneka iyo caje n'ingene acifatamwo. Imana yacu dutabare. Umuntu agakiza kiwe mu mageragezwa canke sinzi kumbure kaboneka neza iyo ayashitsemwo n'ingene ayifatamwo n'ingene ayitwaramwo. Imana yacu dutabare. None rero nano majambo nagomba gusangira namwe, mbega wihangana gute? Ubwo kwihangana kwawe ntikwapungutse, ntikwagabanutse, uracihangana nka kera. Ubwo kwihangana kwawe ntikwasubiye inyuma. Mbega amageragezwa uri kurahura nayo, ibigerageza uri kurahura nabyo, uvyihanganira gute? Kandi ibyo bigerageza mvuge ngo ni intumwa ya shetani igomba yuko uhomba igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. None rero subira wihangane, saba Imana igushoboze kwihangana. Ndakwinginze ngo ugire umutwaro uyu munsi, ubwire Imana ngo Mana isigaye nanirwa no kwihangana. Ukwihangana gushishikaye kumbana guke, gushishikaye kumbana guto, gushishikaye kunkehana, kubera yuko amageragezwa mazemwo iminsi, mazemwo amezi, mazemwo imyaka yaratevye guhera. Muri rimwe yavuze ngo ubugaragwa bwabaye burebure, abantu benshi bariko barasubira inyuma. Imana yacu dutabare. Rero kubw'iyo mpamvu ubwira Imana ngo Mana bisigaye bingora kwihangana, ndakwinginze ngo ntabare, ndakwinginze ngo nyongereze kwihangana. Kandi Imana ikikugwiza ko imbabazi aho byakugoye kwihangana, ugasanga watirimutse, widoze, watukanye, wakoze nabi kubera ko bikunaniye kwihangana, Imana ikikugwiza ko imbabazi hanyuma ikongerereze kwihangana, ucubasha kubandanya kugira ngo bikunde uzoronke igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Ukwikunda kwabo nako ukaba kuzogaragarira mu kwihangana kwabo, bihangana iyo bari mu magerageza. Imana tudutabare. Dusenga Imana tugeze mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwebwe bashasha tubahamagarira kwiyandikisha kugira ngo mushishikare kuronka ibiganiro byacu. Dusanzwe ducisha ko kandi bitari bike ngaha kuri Ntambwe Data TV. Imisi yose ducisha ko ibiganiro bitari munsi ya 2, kiretse nyene iyo byagoranye, amagara make canke umuyaga nkuba, ibikoresho ugasanga nyene ibintu bimeze neza, ugasanga akazi kadutwaye umwanya kubera yuko iruhande ya bino umuntu arapfundikanya mu bundi buzi bwa misi yose kugira ngo bikunde umuntu aronke ico gufungura. None rero dusenga Imana mwebwe bashasha mwiyaboneshe, gutyo mushishikara kuronka ibiganiro byacu. Mwami Yesu tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise atubwiye ku byo kwihanganira ibigerageza. None rero umuntu wumvise kino kiganiro kwihangana kwaheranye, kwagabanutse, ndakwinginze ngo nk'uko akwiyeretse, nk'uko asenze, nk'uko yizanye imbere zawe, akazana ubugingo bwiwe imbere zawe, akakubwira ngo Mana ukwihangana gusigaye kungora, ukwihangana gusigaye kunanira,
ndakwinginze ngo mbabarire nsanga atakwihangana ngifise, kandi atakwihangana ngifise bisigura yuko ntazoronka igitsibo c'ubugingo ico wasezeraniye abagukunda. None rero umuntu wese avuze ngo Mana ngirira neza, Mana ntabara, Mana nyiyereka, nyongereza ukwihangana, ungwizeko imbabazi, ushoboze gushishikara no kubandanya kwihanganira amageragezo, ucumugirira neza umushoboze kubishikako no kubigumamwo, mw'izina ryawe gera Kristo Yesu tubyizeye. Amen.